turabaha ikaze na mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni mu kiganiro Sport Tempo cuno musi wa kabiri, ndi kumwe na mugenzi wanje Darcy. Karibu. Amaze no kumvuga amazina numva no kwidonera sindi bigendo. Abaratumenyereye baratumenyereye mu kiganiro Sport Tempo. No musi rero turaza kuvuga ku bitandukanye, ariko ingingo nkuru cyane za kuba zihagarariye kuri basketball hamwe na football, aho ihiganwa rya Primus League yamaze gutangura, ko twagiye turababwira mu biganiro bitandukanye, mu biganiro biheze. Ariko kandi na basketball mu gisagara ca Bujumbura ihiganwa ryarabananije n'ubwo menga hari bazo biguma bibandanya biba, turaza kubigaruka ku gato. Ego Darcy, nimaza ko kino kiganiro kiza kuba uburyohe bwo burabizi ku misi yose mutegereza kuba burimo, kandi urumva iyo tuba turi kumwe nyene usanga biba bifise nyene iyindi sura cyangwa ubundi buryohe bundi bwinjiramo kuruta. Duhereye muri basketball harabaye inkino zibiri ku munsi wa gatandatu, aho umugwi wa Kern wari gukina n'umugwi wa Gymkhana, ariko urukino ntigwabaye, harabaye icyo bita forfait. Ni mpaga igera kabiri kuri Gymkhana. Urukino rwa mbere rwa Gymkhana yari gukina ntiyigeze iza, ntiyabonetse ku kibuga, bice bituma habaho forfait ya mbere. Hanyuma kuno munsi wa gatandatu naho heze itariki 5, umugwi wa Gymkhana ucuze ufise imigwi ibiri ugira ukina n'umugwi wa Kern. Abantu baravuga bati bino nibiki bigenze gute? Rero bice bituma umugwi wa Kern kiri ngaho gatse kuri Gymkhana, novuga yuko aka kajagari kariko karibonekeza. Ni zangorane nyene zo muri basket, n'ubundi novuga ntibakira hamwe bakagwara handi, bakira hamwe akagwara handi, hamwe biriko biracumbagira muri association. Usanga mu migwi bavuga ngo bimeze neza, association vyagenda neza, mu migwi bikanga. Mugabo novuga yuko uko biri kose iyi basket barakwiye ku novuga ntikwikubita gashi mu ngero zose, bakaraba ico bahinduye, kuko urabona yuko yari sport bugiye kuraba, yari sport ikunzwe kandi ifise n'abantu baciye ubwenge. Ndakubwira sico kimwe n'izi nkino zindi, kuko basket ugiye kuraba ni ya mikino yuzuye, niyo dusangamo abadoktere, niyo dusangamo babantu novuga ati baciye ku ntebe y'ishuri. Rero ibintu biriko biraba usanga biriko birabayo n'ibintu bidatanga isura nziza, bitaboneka neza. Hari ukurikirana hagufi bijanye na basketball mu Burundi, kunze kuronka n'amakuru atandukanye kaje Gila aravuga ati kino kibazo ca Gymkhana kizohava gifata n'imigwi yose itandukanye, ko nk'ubwo umugwi wa Kern ni ugira kabiri, bisigura ko n'umugwi wa migwi yindi yose bizokina. Nuko gusa itegeko mu bisanzwe rivuga yuko umugwi ushikanye amaforfait abiri ihiganwa riba riheze kuri bo, nituzire yuko bizobandanya. Ariko ndakubwiye ko twagiye tubona habamwe ikintu novuga cyo kunyinyurana muri association ya basket mu mwaka rero, wasanga inkino ugasanga hariho uruhande rumwe ruca ruja ku rundi, abandi bakaja ku bandi, bakaca batangura kunyinyurana. Ahubwo je n'ubyo ndiko ndabona ibi biriko biratuma dushobora gusanga habayemo zangorane zabaye mu misi heze, tubona inyinyurana riboneka mu barongozi bo hejuru ba association ya basket ngaye na federation n'ibintu dushobora gusanga bisubiye kugaruka bivuye kuri Gymkhana. Abatari bake baragarutse cyane ku bakinyi ba Gymkhana, abo bashizweho ku rundi ruhande. Bamwe bari basanzwe bamenyerewe bakinira Gymkhana, abandi nabo bavuga bati tuzi naho baje habe no muri Gymkhana beca nk'ikina cyane. Nakugiye yuko rero ngwaho rero nyanyinyurana burya biratanguye, nuko biratanguye. Reka tugende tunanyabutsa kandi tuvuga ko inkino zimwe zagiye zibanyene, ubona ko na Dinamo yakina n'Urunani intsinzi yari ikomeye cyane kuri Dinamo, urabona ko Dinamo itsinda 67 kuri 61. Novuga ko gwari rukino runavuga ati ruraryoshe cyangwa nabereye ijisho, kuko ugiye kuraba yose n'imigwi ku ruhande rumwe rwose igenda ifise abafana cyangwa novuga nti abakunzi benshi. Rero ugiye kuraba kuri Dinamo itsinda Urunani. Ariko ndavuze tugaruke nyuma gatoya, umugwi wa Dinamo n'umugwi hero gutsindwa n'Urunani mu misi heze muri za nkino zo gutegura higanwa. Uno munsi tubonye Dinamo igaruka ifise inguvu, itsinze Urunani kuri difference y'amanota ikinyuranye cyo manota 6. Nibaza ko ari ubutumwa ku bakunzi b'inkino. Ubutumwa kandi bavuga yuko ni uretse kakagorane kagiye kaba kuri Gymkhana, ubundi bwo novuga yuko rino higanwa ry'uyu mwaka mu mpande zose ni higanwa ryari rimeze neza, kandi bavuga ko atamugwi turiko turabona yuko uriko urasa n'ubujegajega.
hariho imigwi n'ibyo uvuga ati naka niyahurana naka biraza kugenduka ariko ntushobora kugenda washize ku nyene wavivire uvuga ngo biza kugenduka kuri kuraraba nka Dinamo kuza gutsinda urunani ukaraba urunani ngene muri no myaka ingahe usubiye inyuma byari bimeze n'abafana n'ibiku twari hafi nk'ibikombe byose niki urabona yuko Dinamo yagize no vuga ati igikorwa ciza canke ni affaire nziza yakoze baza ko ari ubutumwa bukomeye cyane ku bakunzi b'inkino Dinamo n'umugwi ukomeye kandi sange tumenyereye oya n'umugwi ufite amateka n'umugwi w'amazina no vuga ati n'amazina yahuye bose baraho aho rero tutaragaragaza cyane ku bafana bino migwi abafana bino migwi bahuye ni nkaho baba bafatanye imigwi yose isigaye yose nivyo antokani baza ko ari ikintu baza ko inontinda tunagira ko tunaduga ku nkino zako zirabakuba mu nguna ko yari Rezipo ihura na New Star ubona yuko yagiye hushagura Rezipo manota 187 ya Rezipo yani hafi ku manota agera ku 13 tugiye kuraba ubona yuko vraiment New Star yagumije kakanyarigabo kabo baravuga bati izina twararyubatse hano hantu mwe ntimwoza mudukuri icubahiro cacu avuga ati nimicare ngaho ikurikirana byumvira muzogenda mutsinda yindi migwa ariko kuri twebwe ntimutwurira urundi rukino rwabaye ni Muzinga yatsinze 88 kuri 60 ya Mutanga United hanagarukwa n'ikibazo c'abakinyi abagenda usanga muri basket hari ibintu biriko biraba no misi ubona yuko hari bamwe bagiye bakina ku iziniri mu mwaka wacu bagenda bafite lisansi ibibazo nibaza ko nukuri abantu bakorera mu bijanye na basket ni gitangaje ni gwarukino rurimo abantu baciye ubwenge ugiye kuraba muri basket no mu mwanda kigarukako nigo rukino rufise babantu byukuri bincabwe ugiye no kuraba bamwe no muvuga ati mu ruhande rumwe rw'ubuzima bw'igihugu ivya bintu bisaba abantu baciye ubwenge usanga aribo bariyo cyane rero zino ngorane simbone nyene ziguma zigaruka byukuri bari bakwiye kwinovuga yuko ni kwikubita gashi canke bakitera iteka ibi bibazo bigenda bigaruka vy'ubwana ndavyita ivy'ubwana canke bitari bikwiye kuba bigahagarara ubona ko ku rundi ruhande yari football canke Primus League genda itangura ari gene ku gatanu naho hanabaye n'inkino novuga ati nyinshi ku bibuga bigenda bitandukanye abakunzi bari benshi bari banyotewe ahabi Makamba mu Kayanza reka novuga ati mu mpande zose warabona yuko benshi mu bakunzi b'inkino bari bavuga yuko basubiye gusubira ku bibuga bamwe banahita ngo ni ku kabari bari basubiye ku bare bwabo bari batagusubira kubona ibi tutaza no kugaruka cyane ku sinzi ko aricyo twohera ko tugihere ko uko biri kose ni higanwa ryatanguye ko yandi mahiganwa tutagiye tuyabona novuga ndetse je ku ruhande rwanje byana nambabaje kuri kuraraba ubu novuga nki uko FFB kirashaka gukora ariko novuga yuko hari imigwi itarumva neza akamaro k'amategeko FFB yagiye hashira kuko birababaje uno munsi kubona ihiganwa ritanguye tukatangurira amaforfe abiri impanga zibiri ku migwi twovuga yuko bitari bikwiye kuba mu cicaro ca mbere aho tugeze mu kinjana ca 21 ibi n'ivyari bikwiye kuba byo bitumvikana kandi amategeko uko yabisaba yategeza gushigwa mu ngiro hakiri kare kubona rero umuntu akayanza mu mwaka uheze vyarabaye mu mwaka uheze vyaragiye biraba mugabe vyo mu mwaka uheze ntivyari bisa n'ubu kuko mu mwaka uheze vyabaye bamwe bavuga ngo vyarabaye kuri Olympique Star na Interstar ariko ngiye kuraba ntibisa kuko bo mu mwaka uheze Interstar ba Olympique Star ikina na Interstar bo baravuze bati twebwe twibagiye kudugana kuzana ama lisansi ariko bitandukanye n'ivyo uyu mwaka nayo bari banafise ntivyumvikana bisigura yuko uko biri kose hari amanota twaraye dutakaje dushake tuvyemere kwitunganyo gihiganwa ryacu kandi bitari kunovuga ati ku ruhande rwa FFB bwiye kuraba ku mpande z'imigwi ivyo ahane mu gihe rino higanwa riri mu mahiganwa make yatanguye uko biri kose kuko birandikwa birakurikirana ibintu byari vyiza ihiganwa ritanguye hakiri kare tugerageje kuraba mu karere turabona ko ahandi amahiganwa ataratangura neza mugabo hani wacu yari yatanguye neza mugabo kibazo na kabazo kaje kurana ko byagiye kuba bigenda kuba kuri iyi fofa yagiye kuba kuri Kayaza United Kayaza United yakira reserve gutsindirwa impaka ku kibuga iwanyu wibuka abanyakayanza ingene bari bavyiteze abanyakayanza kuri stade yabo ku kibuga iwabo uko biri kose abafana bagiye batanezerewe ikindi cizere novuga batakaje ni confiance batakaje uko biri kose bagiye bategerezwa gukora uko biri kose bagasaba ikigongwe bane iyo bari mu bihugu bimaze gutera imbere canke novuga uko biri kose
Kayanza United bari bakwiye kugenda ku kibuga canke bagahagarara hagati mu isoko mu Kayanza bakavuga bati twarabakoshereje ntibizosubira kuko barafise abantu bababaje ubona ko reserve yacu igenda yitahukanira novuga nti ibitsindo bibiri amanota 3 kandi no kubwira yuko tugiye kuraba runo rukino uko biri kose reserve ntihari kwakora imbavu zose runo rukino oya ugerageje kura na Kayanza United n'umugwi wiwatse neza ufise umumenyereza mushaka reka twibaze yuko mu nkino zigiye zikurikira bazohaya amakosa bazogenda bayakura urukino rero rundi rwabaye ku munsi wa gatandatu rwari urukino rwahuza Muzinga na Royal imigwi yose nako rukino rwanatanguye niko novuga ni ko rukino rwatanguye kuri Stade Intwari Bujumbura na yuko vraiment navuga ati Royal bagize affaire nziza kuri bo kuva mu Muramvya kuzi Bujumbura bakaza bakanganya na Muzinga ya Muzinga twagume tugaruka ko dutaka duti bantu murongoye Muzinga muraraba neza kuri kuraraba ku rukino rwagiye rukurikira bagenzi babo yaba Burundi Sport Dynamique kuko uko biri kose barahanganye kuko nabo begukira igisirikari kambi ya DCE ubona yuko bo bagiye babyigenzamo neza ukaraba abandi ku rundi ruhande aba bapolisi barukinzo bakubise batababarira yundi mugwi bagiye bahura bisigura yuko Muzinga nayo nyene irafise igikorwa itegerezwa gukora kuko Muzinga yaratsinzwe hano sinuvuga ngo bigeje yaratsinzwe iwawe hamaka gutsinda birumvikana yuko ari ikintu gutakaje urukino rwabaye rundi n'urukino rwahuje Aigle Noir hamwe na Olympic Star bobo zane n'imanza zibirwa urubanza rumwe ariko rwamaze zibiri kuko urabona ko ku rundi ruhande bo urukino rwagiye rutangura berekana abakinyi berekana equipe yose novuga ndi staff yose ko abo bagiye ko bamarana iri higanwa baca banagira ko rero banatangura nihiganwa novuga yuko nabonye ne bavuye basa nkuko bavuye iyo gotera izuba niko no bivuga kuko urabona yuko nivyo baratsinze Olympic Star ariko no Olympic Star yabatanguye ibatsinda igitsindo ca mbere ciza ca Pascal Ramadan novuga yuko numwana wa Aigle Noir Pascal Ramadan kuko mu myaka yahera yari muri Aigle Noir byukuri yababwiye ati muraraba neza yuko ababakinyi magiye kwambuzana muri Cote d'Ivoire hano hantu bazi ibyo baje gukora ariko mu nyuma birahinduka baragombora iki gitsindo na Josparaza arinjiramwo aratsinda igitsindo kigira kabiri baravuga bati umunsi mukuru ure kugende neza n'ayandi ho byari kuba bimara nabi Musongati inyuma yo kuryoherwa kuri Musongati Day warashoboye kuronka intsinzi yawo ya mbere mwihiganwa igitsindo kimwe kubusa itsinda umugwi wa Interstar Musongati turonkana n'ikarata ya mbere tukura ku ruhande rwa Interstar uru rukino Musongati itaza kurutsinda novuga yuko bo bari kuba bafise ikindi kibazo bari twese twari kuzobabaza duti babakinyi mwazanye ni ibinyene mugiye kwa mutwereka kuramana ko bari kukibuga iwabi Gitega bafise babafana babatamakazi bose bari hajya urabona ko banifitiye n'abafana novuga ati bari mu ngero zose byo kuri runo rukino batarutsinda byari kumera neza no ku rundi ruhande je mbona yuko n'ibitsindo byanabaye ariko ntitwobagayira baratsinze amanota baramaze kuyatahana ego ku munsi w'Imana ihiganwa ryarabananije n'inkino zitatu duhere ku rukino rwahuje Bumamuru FC na Buja City naho nyene habaye n'impaga suru urukino ni rwabaye kandi niko twako turavuga mu kanya gaheze ni ibintu bikwiye gukosorwa hanyuma mugabo tugaruke ku rukino rwahuje Flambeau du Centre na Messager Ngozi rumwe mu rukino nari naruvuze ko mu biganiro byahera ndakubwira nti uru rukino rurashobora kuza kubera urukino novuga ati ruje kubabaza Messager Ngozi kandi nivyo vyagiye biba ibitsindo 3 kubusa Messager Ngozi ifise gikombe c'ihiganwa ariko bahuye n'ibibazo bamwe twagenda bano mu tuvuge ko ari ibibazo shaka tuvuge ko ari impinduka zamaziba mu migwi yose si impinduka kuko babugiye kuraba icambere cyo tuvyemeranye n'umugwi kugeza uno munsi nivyo urafise abarongozi niki ariko ni imfuvyi turi bibihakanye rero ivyo navyo byagiye binagaruka no mu bakunzi benshi b'inkino bavuga bati aba bahungu b'Igitega kuko batigeze bagirira akagongwe aba bakuru babo ko genda bitukora bakuru babo no kubatsinda basapfumo bana batsinda buke ariko by'ukuri barabatsinze barabashikana ibitsindo bitatu kubusa tubabwire neza ni ibitsindo bisanzwe kuboneka hagati y'ino migwi kubona ibitsindo bitatu bishaka kubusa naho nyene ni ibintu bitari beruka kuboneka rero kibazo kice kigaruka Messager Ngozi buca userukira kino gihugu
ni byukuri ni kiye kintu giye kuba utwereka yuko utazongera gutya gutsindwa nk'ibitsindo Rukinzo yagiye itsindwa na Gor Mahia itazongera gutya ngo igire ibibazo nk'ibyo twagiye tubona Vitaro itsindwa mu bitsindo bitangaje kuri Stade Prince bigwa Gasore ni ikihe byukuri message ngozi igiye kuba itwara iserukira igihugu twizera yuko hari kizohinduka kuko tugerageje kuraba no mwiganwa riheze nibagiye ariko bo burabona yuko message yaratanguye kuja ku isoko mu mengo gutangura mu mwaka wahera tubona izana aba Slim Saidi bakura muri Olympic Star izana n'abandi bakiri izana bati n'ubu byari bikwiye yuko nabo bari bakwiye kuja gusuma nkuko abandi bazi kuza kudugana dive nuko hari abakinyi tutari tunamenyereye mu higanwa rikuru urabona ko basimbiye mu Rumonge badugana bano bana bari muri rekruko akaba ari bo bazana ugiye kuraba ego nivyo bashatse kuduza abana bakiri bato ariko bo burugero bakiriko ntibakiri kuri gwa rugero rwo kuzana abana bakiri bato bozana abana bato ariko bakazana nabandi bakuze bamenyereye igano ariko rero ikibazo nibaza ko aho cyo bagihagarariye nuko hari abakinyi bari bafitiye runini yego tugifatiye nko musatirizi Idi Musere yaramaze gusinya muri Gasogi yo mu Rwanda ariko ne tuvuge ko ari we wenyene kuko ntiyikinana abakinyi bose bahora bakinana baracari kumwe ariko kandi wibuke yuko na Vlad yaragiye Vlad kiri migori ariko ndiko ndavuga nti ujya mu wari umugwi no vuga yuko bari bafise ka kantu ko kuba bari kumwe ariko turiko turaraba no kurundi ruhande mbega nta bandi bakinyi baba bariko barifuza kuva muri no mugwi hamwe birashoboka ko biri kose urabona yuko hari kitagenda neza harimo kitagenda neza kandi ico kitagenda neza nubwo kitoba ari mu gukina umupira ariko bashoka ko mu mutwe ibintu bitameze neza duhereje kubwo rukino nyene reka duhereze ku mugwi wa Vitaro tuzi neza ko ari Vitaro uko biri kose uku kwezi bashobora kukwandika ahantu ukwezi bashobora kwandika ahantu kuko biriko biraboneka baragiye Tanzania ibyabaye hamwe twe bigaruka ko twoshobora kukwaza imitima urayibona biranahindutse ku rundi ruhande uriko urabibona nabo nyene ntibazonkiza agize ati muri ino higanwa ntimuzombona urabona rero gwa rukino muri za nkino nyene nakubwira imbere tuko turavuga inkino zimirije zizotangura indwi narakubwiye nti runo rukino tugwideke kibintu byayo bikomeye kandi nivyo byabaye Rukinzo barabwiye abasivile tubita abasivile barababwira ati byukuri aho byakabonetse aho umusivile yo kurinira ku mupolisi twa dufise byinshi tujazwe muri kino gihugu nivyo umupira w'amaguru nabyo nyene turabifisemo ico tubijejemwo reka tubabwire duti tahukana bire bitsindo bibiri hanyuma musubire kwikosora igaruka ari Vitaro tukavuga ko muri rusange nukuri umugwi ya Vitaro sinoje ngaho ndakubeshe dive Vitaro kira babaza abakunzi bayo kandi Vitaro iyo tuvuze Vitaro ni muri ya ni nk'umugwi w'igihugu ko umaze kubona ko Vitaro ijegajega antuka ibice binini ucubona yuko umupira wacu utameze neza kuko ni Vitaro ni Interstar iyo migwi iyo yivuze n'umuntu ari hanze aramenya ati uvuze imigwi yo mu Burundi ikintu rero dusa n'aborangiriza ko uko biri kose iganwa ryatanguye ariko amanota ari karagenda hasigaye inkino 14 mu bijanye n'inkino zo gutangura twizere neza yuko hari bizohinduka komeye batabihinduye naho nta kundi ariko kandi tugaruke kuri ya migwi izo duserukira nibaza ko boshira mu ingufu twarabonye message 3 ku busa Musongati nawe igayira ariko nayo nyene barabe mbaza ko bariko baritegura nkuko byari bikwiye dasi kandi gushimire kubona twagira niganiro abo kugushimira ni jewe dive yego namwe bakunzi bacu turabashimiye kubona mwariko muradukurikirana cyari kiganiro Sport Tempo ni kiganiro nibaza yuko cwa kiri mu biganiro ukwiye kuzuraraba kenshi cyane kuko ikiganiro cuzuyemwo ubusesanguzi bukwiye reka rero duce tubasezera tubabwira tuti nagahwane Imana ibahezagire